Turabaramukije mwese amahoro y'Imana mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Ndufacom TV online. Turabakunda cyane kuko mutwereka urukundo, turanabakundira ico kora ico abandi bakoze, ukore like, share na comment kuri kino kiganiro kidasanzwe tugiye kubashikiriza. Ikiganiro tugiye kugaruka kubijanye n'amagara y'abantu, ivyo tutari dusanzwe dukora cyane ariko kandi no munsi turabigarutseko. Twizera ko muri kumugira ibihe vyiza. Irijwi uri kurumva ni rya MC Shalom, murabizi ko ndabakunda. Ariko kandi kibanza ni kimwe ni cakine nyene ni Ndufacom TV online. Reka rero tubashimire cyane ugumane natwe muri kino kiganiro kidasanzwe. Tugiye kugaruka ku gikorwa kidasanzwe cakozwe igenekerezo rya 10 Munyonyo, ku kwezi nyene kwa Munyonyo umwaka wa 2023. Hari hariya mu nyubako za Alkem i Bujumbura, aho ishirahamwe ry'abasanzwe arabahinga mu gukoresha ivyuma bisanzwe bikora mu gupima indwara, ariko kandi hifashishijwe imishwarara nsigabwenge les rayons X, abasanzwe bumva ururimi rw'igifaransa. Ni abahinga bagize ishirahamwe Abupim, ishirahamwe muza kumenya ivyaryo, ishirahamwe muza kumenya ivyo byari kuri yakora uwo munsi. Ariko kandi mu ncamake ndabwiye yuko bariko bahimbaza umunsi mukuru wabahariwe kw'isi yose, ariko kandi wari no munsi usanzwe uhimbazwa kugenekerezo ry'umunani Munyonyo kw'isi yose, ariko kandi bo bakaba bawuhimbaje igenekerezo rya 10. Muraza kuvyumva mu vyo mugiye kuba mukurikirana. Reka ndabaha ikaze rero mukukane kino kiganiro kidasanzwe. Ndufacom TV online bari bakobereye, bakobera ijisho, bakobera n'ugutwi. Dukurikirane bino bikorwa uko vyagenze. Fashion y'ibinyenze turamukingira, dukoresha yataburiya nyene canke akandi gataburiya gatoya gashobora gukingira nk'imbana n'umurwayi. Dufate bagiye bamugirire nk'iradiyo y'ukuboko, baramukingira akambara yataburiya kugira ngo yaba mu muhogo ntagire ikibazo, yaba no mu bihimba vy'irondoka ntashobore kugira ikibazo. Nawe nyene turamusaba yuko turamubaza ibihe vyiwe, dufate nk'umuntu ari kumukenyezi nimba ari umurwayi asanzwe afise icuma ntashobora kugirirwa ico gipimo citwa IRM. Burundi baramutse buhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakorera mu bitaro bitandukanye bakoresha ivyuma bikoresha imishwarara. Amaradiyo mu Kirundi uko musanzwe mubizi, hariho abantu barwara bagakenera ibipimo bitandukanye, barabagirira iradiyo, bakabagirira ecography mu gihe ari ibihimba vyoroshe nk'ivyo mu nda, amagufa barabagirira iradiyo, amahaha bakabagirira iradiyo, barabagirira na scanner ni mu gihe baba bashaka kumenya ingwara aho itumbereye cyane cyane binjiye indani mu mubiri, bakabona uduhimba duto tutari twabonetse ku iradiyo cyangwa kuri ecography. Hariho n'ikindi gisata cyitwa imagerie par résonance magnétique, coco gikoresha isumaku nk'uko babyita mu Kirundi. Yoyo igerageza kwinjira indani rwose gusumba uko n'ibindi bisata ibindi bipimo vyakozwe. Hariho n'ibindi bisata bitarashika mu Burundi vyitwa radiotherapy. Abagwaye amakanseri bahora bagenda kuzigirisha mu bihugu bibanyi, mu Rwanda, mu Kongo, eka n'i Burayi, kubera niho bafise ivyo vyuma. Twebwe mu Burundi ntiturabironka. Turafise amaradiyo atari make, turafise ama ecography yaba mu bitaro vya leta, yaba no mu bitaro vy'abigenga, turafise n'amascanner. Ubunye ariko aragwira buke. Kera scanner ya mbere yatanguye mu Burundi yari iyo mu 2008, murabyibuka, yari iyo kuri bitaro vya Prince Jean Charles, mugabo inyuma y'umwaka yarapfuye. Ubunye nibaze ko bayidekrashije.
hama izindi scanner zagiye ziraza kuva mu 2015 aho ibitaro vyakira byashoboye kugira hama kera cyane gose ku Mpanda niho ibitaro byari bifise scanner bifise ni radio igezweho kuko niyo tuvuga tuti yari igezweho y'uburyo bwa numerique. Ubu mugabo nkuko nariko ndabivuga muri no myaka amaradiyo yarabaye menshi, ubu nta murwayi akirinda gutama naho yabavuye ruguru hafi yaho usanga hari iradiyo usanga atagenda kilometero birenga 200, ariko kera waragira ibirometero birenga 100 ugiye kugirisha iradiyo. Muri uno mwaka rero isi yose yafatiye icivugo yuko ari umutekano w'umurwayi muri ico gisata. Uwo mutekano rero tuvuga ni radio ngo twavuze ikindi kintu, umutekano usanzwe uhari mugabo kubera umurwayi aba yaje mu radio akabona bijya vyuma aragira ubwoba bivanye n'ibijya vyuma akabona yuko umengo aragira apfuye n'abana bo barakoma induru ugasanga bariko barabona yuko umengo hari ikindi kintu. Rero uwo mutekano tuvuga ni wo gukingira uwo murwayi ukabanza ukamwigisha ukamubwira igipimo agiye kugirirwa ko atangorane kiza kumutera, naho benshi babizi yuko iyo ugidirishije amaradiyo menshi cyane ushobora kubonerwa kuronka uburwayi bwa kanseri, mugabo ni ibice bikeya kwijana ntibinashika na 5, ariko umutekano rero tugerageza kurukurikiza dukoresheje ibikoresho dusanzwe dufise mu bitaro bitandukanye. Hariho itaburiya usanga umuntu yambaye ariko arakoresha iradiyo aba yambaye hejuru y'irya taburiya yera musanzwe muzi aba yambaye, hama akaba n'amarori akaba n'utundi tuntu dushobora gukingira umuhogo, kubera ko mu muhogo hariho agahimba novuga yuko kameze nk'aka insensible kose kuri ivyo mihuriyo mishwarara. Hama hariho n'abigeme canke abafasoni usanga bimugenze iyo bagiye kugirisha iradiyo dutegerezwa kubakingira kugira ngo kijya kibondo bafise mu banyi gishobore kubandanya kibaho neza. Hariho n'iminsi bagutegeka yuko utokoresha iradiyo mu gihe wasamye. Ni muri iyo mvo rero y'uwo mutekano tuwukingira. Murakoze. Uramutse yuko abaganga mu gukora izo radiyo bobo barafise ibintu bikingiza kugira ngo bijya gushwarana ntibagirire ingaruka mbi. Umurwayi aba ariko arakorera iyo radiyo nta nkurikizi bishobora kumugirira iyo mishwarara y'izuba, cyane nta bundi buhinga bwashobora gukoreshwa atari bwo bw'imishwarara, ko bivuze ko hari ibice bitoya bishobora kuba bandura kanseri kubera iyo mishwarara bakoresha. Ego nkuko nabivuze nk'umufasoni y'ubuyenzi turamukingira dukoresha ya taburiya nyene canke akandi gataburiya gatoya gashobora gukingira nk'imbani. N'umurwayi dufate bagiye bamugirire nk'iradiyo y'ukuboko baramukingira akambara ya taburiya kugira ngo yaba mu muhogo ntagire ikibazo, yaba no mu bihimba vy'irondoka ntashobore kugira ikibazo. Nawe nyene turamusaba yuko turamubaza ibihe vyiwe dufate nk'umurari kumukenyezi nimba ari umurwayi asanzwe afise icuma ntashobora kugirirwa ico gipimo citwa IRM. Nimba baramubaza bakamushira icuma mu mubiri ntagirirwe ico gipimo citwa IRM. Ni muri izo mvo tugenda bukebuke umurwayi tutangura tumupima mu gihe twahejeje kumubaza utwo tubazo twose. Hari n'abafise ibituntu zenya usanga bafise utwuma bagendana nk'umutima ushobora gusanga umutima uciye urandagurika kubera atugenda, natwe nyene turamubaza bukebuke kugira ngo dushobore gukora igipimo umurwayi ntagire ingaruka mbi. Hama navuze yuko amaradiyo menshi arabujijwe, ubusanzwe n'abaganga basanzwe bayandika
bategerezwa kubanza kubaza umurwayi ibyo tubazo natwe tubaza kuko hari igihe usanga umurwayi bamurungitse ngo ugende ugirishe iradiyo y'ikiyunguyungu atamubajije ko yibungenza. Hari n'abandi tuca dusubiza inyuma tukamubwira tuti wegenda nihaca amezi 6 uzoza tuyibugirire ubu mwanya bubabare ufise baraba barabumutse. Nivyo mucamake navuze neza yuko ari umunsi mukuru ku rwego rw'igihugu munamuhimbaje rero kandi tuza kumenya mbega nakaye kunguko igihugu kiriko kiraronka biciye kuri mwebwe musanzwe mukoresha amaradiyo n'uruhe rugero mutarashika ko mubona mwifuza nkuko musanzwe mukoresha ayo maradiyo? Ego cyane cyane akunguko ni ku murwayi ntaheza ngo atame ngo agende umwanya muremure ngo agendane na bwa burwayi umwanya muremure mu gihe ataragirirwa igipimo hama abaganga bandi batandukanye mu bisata bitandukanye bashobore kumufasha kugira ngo ashobore gukira cyane atezuke ububabare asanzwe afise. Rero ku gihugu nacyo ni ukugira ngo ya mafaranga mvamakungu tugenda gukoresha ibipimo hanze acagabanuka. Ni ukuvuga yuko mu gihugu amafaranga mvamakungu acaguma ngaha tuyakoresha ibindi tuja kuyatumako ibitobo n'ibindi bitandukanye n'imiti ica ivura uburwayi. Mbe muravye n'umunsi abakora mu bijanye n'ivy'amaradiyo abaganga abahinga bariho uba hari ingorane nyinshi? Abahinga baruzuye, hari n'abaminuje bafise impamyabushobozi zo ku rwego rwa doctora benshi bariho ngahanye muhora muvyumva yabitwa bagikoro n'abo twatanguriye kw'ishuri intebe y'ishuri benshi bariko baraheza bariko baracabaza master hariho n'ama-PhD bamaze bariko baregereza. Nibaza yuko ngo mu mwaka uza abazoba barabahinga cyane rwose bazoba bambiriye n'ivyo vyuma wumva bitarashika mu Burundi hariho abamaze kuvyiga ni ukuvuga bishitse akazi gazoca gatangura. Bisigura ko rero ko hariho urugero tutarashika ko ruvanye hari ibikoresho tudafise mu Burundi. Yego nakaye kamo duteye akamu turabizi yuko leta ibandanya yigora kuko barabitumenyesheje yuko vuba cyane hariho igisata ca radiotherapy kizovura amakanseri bakoresheje iyo mishwara kizokugururwa mu kigo ca INSP vuba muzobibona kugira ngo ubushikiranganje buzobatubako muheze mubone yuko akunguko kariko karaza kuko turasaba ishirahamwe rirasaba isavye tugaca dusanga uburyo leta yateguye tugenda bukebuke ntituca turonka ubwenye ni bukebuke. Vous avez célébré la journée de la radiologie. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui au Burundi quel est l'état de la radiologie au Burundi? Okay, la radiologie actuellement on a plusieurs équipements de radiologie, notamment les radiographies, les équipements de radiographie, les équipements d'échographie, les équipements de scanner, et il y a un autre équipement qui est de pointe qui s'appelle l'IRM qui est basé à Karoussi. Maintenant, on est fiers que le pays est en progression avec la profession. Si vous donnez un message aujourd'hui dans le cadre de cette journée, qu'est-ce que vous recommandez sinon, qu'est-ce que vous demandez afin que ce domaine soit bien développé? Okay. Ce qu'on demande, on demande à l'État, parce qu'on demande à l'association, demande sûrement les projets du gouvernement via le ministère de la Santé publique et essaie de mettre en œuvre les projets que le gouvernement a mis en avant. Et notamment, dans les jours à venir, il y aura un centre de cancérologie à l'INSP. Je pense que le ministère va vous inviter et pour que vous ayez des commentaires là-dessus. Le pays va faire un gain des devises qui, par avant, sortaient lors de faire ces examens à l'étranger. Maintenant,
ce sera le gain du gouvernement. Les patients se présentent devant un médecin puis leur demandent de faire une radio alors qu'il n'a pas encore vérifié s'il y a pas de... Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Nous recommandons aux médecins prescripteurs de ces examens de faire une brève et une minutieuse consultation afin de déceler plusieurs anomalies que le patient a dans son corps. Par exemple, je vous donne un exemple que si on a une prothèse dans votre corps, vous ne pouvez pas faire l'IRM, mais on peut faire d'autres examens, notamment les scanners et les radiographies. Si le médecin n'a pas fait une consultation minutieuse, le patient peut faire des problèmes, surtout cardiovasculaires, et même les problèmes de ces prothèses peuvent s'arracher dans le corps, et alors qu'on était en train de faire une minutieuse diagnostic pour le patient. Vous avez célébré cette journée internationale de la radiologie sur Bourg-Limay. On voulait savoir qu'est-ce que la population burundaise est en train de bénéficier depuis la radiologie sur Bourg-Limay. La population burundaise bénéficie énormément parce que maintenant, il parcourt beaucoup une distance qui est plus de 100 km, mais dans les années 80, il y avait 4 radios seulement. Maintenant, même à 500 mètres, même à 200 mètres, ici en ville, on peut voir même, on a plusieurs équipements de radiologie qui peuvent servir à la population burundaise. dusubiremo mu kirundi kajya kantu yakubajije icyo komanda abamedecin abaganga kuri mbere y'umurongo ufatira mbere y'uko baganira mu kirundi kabishishije navuze nuko abaganga bategerezwa kugira kubaza umurwayi buke utuntu twose tujyanye n'uburwayi bwiwe kugira ngo ntazagire ingorane bari baramugirira ivyo bipimo kuko hari ivyo usanga bitajyanye. Nitwa Nsabumuremyi Alfred, nsanzwe ndongoye ishyirahamwe ry'abize bagakora mu amaradiyo tuvuga ni ajya akoresha imishwarara mu gupima uburwayi butandukanye. uno munsi muriko murahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukoresha iradiyo mu gupima amagara y'abantu. Mbega ni gute mushobora gukingira amagara y'umurwayi mukoresheje iby'imishwarara nsigamugenge? Nk'uko muvuze turiko turahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu usanzwe uhimbazwa itariki 8, ariko twawuhimbaje uno munsi ku kwibuka icivugo c'uno munsi kivuga gukingira umurwayi, kuko iyo mishwarara nsigamugenge iratanga inyishu nziza, ariko ikoresheje nabi irashobora kugira ingaruka ku murwayi. Uno munsi rero twazanye aberekana ibijyanye n'ubuhinga bugezweho kugira ngo iyo mishwarara turonke inyishu nziza, mugabo tutabanje kubangamira amagara y'umurwayi. Uyu munsi mu Burundi turamaze kugira intambwe nini mu kuzana ubwo buhinga bushasha bwo gupima umurwayi, ariko hari ibyo tutarashikako. Uno munsi rero turi ngaha kugira twereke abarundi bose ko ivyo tugeze ko ari vyiza, ariko hari ibindi vyo guhinyanya. Ivyo twavuze bijyanye n'ubuhinga bwa none bizogenda bidufasha cyane cyane kuzana inyishu nziza ku muganga yatumye ivyo bipimo, na cyane cyane ko n'umurwayi nawe aronka bamenya icyo arwaye binyarutse. Tutibagiye yuko izo nyishu zijyanye n'ubuhinga bushasha dushobora kuzirungikira n'umuntu ashobora kuzivuga ko ikintu tutiriwe turamushikana aho zakorewe, icyo bita teleradiology. Icyo nacyo kikaba kitaratera imbere mu gihugu cyacu,
na mwaburya iyo buhinga bushasha icyo bita digitalisation iyo ihari iyo teleradiology nayo ica inyaruka kandi koroha ku buryo twoshobora gukora ibikorwa byinshi umuganga yabinonosoye atiriwe araja ku bitaro byose kugira ngo agire icyo avuze kuri izo nyishu. uno munsi abakora muri icyo gisata cy'iradiyo icyo umusaba kugira ngo ushobore gufasha neza abanyagihugu atankurikizi ku magara yabo zibonekeje. Icya mbere na mbere nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nibwo bwa mbere bufise icyo gukora kuko ibitaro byinshi biri muri ubwo bushikiranganji kandi barabigurira ibikoresho. Igihe baguze ibikoresho bishasha biri mu buhinga bwa none nabo ababikoresha bakaba barize nk'uko twumvise yuko INSP iza imaze kubigisha nta kabuza umurwayi azoronka inyishu nziza kandi amagara yiwe yakira. Aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée à la radiologie. Qu'est-ce que... Se basant sur le thème de cette journée, comment pouvez-vous expliquer ce thème, sinon qu'est-ce qu'il faut pour la bonne marche des activités radiologiques? Le thème d'aujourd'hui est la sécurité des patients. Et le manipulateur de radiologie ne peut pas prétendre être à la hauteur de sa mission sans sécuriser le patient qui reçoit les rayonnements ionisants. Nous sommes ici en tant que membre de l'association ABUPIM, qui est l'association burundaise des professionnels en imagerie médicale. Et cette association est là pour montrer au public que l'imagerie médicale est là, mais qu'il y a des améliorations, notamment en ce qui concerne la digitalisation. Ce qui fait que quand il y a digitalisation, il y a réduction significative des rayonnements. Et quand il y a réduction significative des rayonnements, il y a aussi la protection du patient. Quand on parle de sécurité du patient, c'est mettre dans des conditions le patient où il reçoit les rayonnements, où il peut être diagnostiqué sans pour autant que sa santé est en danger. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Ce qu'on demande au gouvernement du Burundi, le gouvernement, c'est le seul responsable de la sécurité du patient. C'est la raison pour laquelle ce que les professionnels dans l'imagerie médicale ont besoin, le gouvernement du Burundi devrait faire un effort, notamment dans la digitalisation du système d'imagerie. Ce qui fait qu'il y a réduction significative des rayonnements ionisants qui sont octroyés aux patients. En ce qui concerne la protection du patient, c'est aussi la réglementation en matière de radioprotection. Nous avons des centres d'imagerie qui ne répondent pas aux normes. Cela fait que le ministère de la Santé doit inspecter tous les centres d'imagerie pour qu'il n'y ait pas d'exposition exagérée au rayonnement. Je suis professionnel de l'imagerie médicale. Je travaille à l'hôpital militaire de Kamenge. Je suis responsable du département des ressources humaines à l'hôpital militaire de Kamenge. Nitwa Gihete Willy, umuhinga mu bijyanye no gukoresha imishwara na nsigabwenge. Nkaba naragiye no guhinyanyura ivyerekeye teleradiology, ivyo vyo guhanahana amayimaji canke amasanamu yo muri imagerie médicale.
nkaba nkorera ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, ntwara igisata kijejwe abakozi. Nuko rero mwagize neza kubana natwe muri kino kiganiro twako turabashikiriza. Nizera ko mwabonye byinshi, mwize byinshi, mwumvise byinshi biciye muri kino kiganiro. Twagerageje kubegeraniriza aya masanamu n'amajwi kugira ngo bigende neza mu vyumve. Nizera ko ari byinshi mwize mwahakuye. Je nka Msi Shalom kanabwiye ko ndabakunda cyane, dufa ko mu TV online turabakunda cyane. Mugire amahoro y'Imana, mugire n'amagara meza, naho utaha.